hanyuma rero reka rero ko nsanze benshi tuzinanye nshitse jewe umuhigo canke amasezerano benshi ibyo mvuga baravyumvise nkoresha iminota 5 niba myinshi cibandwi haba mu Kinama haba mu Kamenge no Hadonda haba hirya mu Gahahe haba ku Buterere haba mu Cibitoki Tereze canke Dorosare haba mu Ngagara Nyakabiga Ntahangwa Kibenga Kigwata na risanzwe hirya Nyabugete Garuka Musama Gikoto Kavumu Gasekebuye Kamesa Omoneri militaire hariya cane mu Gipara canke police muri Kanjoni ndiko ndavuga ngaha hagati muri centre mu Gisagara no gusohoka Kiremba za Murinda epfo ku Muyange canke za Kavumvu za Nyakarambo Bukirasazi za Kiziguro no kugenda Kayogoro ahitwa Bukeye Bugiriza bwa Bukeye canke ngaha muri Muramvya ivyo mvuga aho sinagenda bivuga nabivuga kubera iki kuko maze kuvaho narindi twaravuganye n'Imana aho uzogenda hose ari ubwa mbere urazohora ushimira Imana none nce kuko sande benshi babizi ariko reka nce ko rero iyi ndirimbo y'192 yo mu Kirundi ivuga ngo ivy'Imana igomba nivyo vyiza tworirimba nico cambere gusa nta bindi twoshirako cyo dufasha iki cambere ubona ko bace bagifatanya n'icitabirizo ivy'Imana igomba nivyo vyiza kandi naho kenshi nderwa n'amarushwa nizera urukundo rw'umukiza wacu ndazi yuko agomba kumpindura mwiza ivy'Imana igomba nivyo vyiza nzoyizera cane kwari izi vyiza. Iyi ndirimbo ndayironka murabona sije nayihawe ubwa mbere ndi muto ku myaka y'iyi ndirimbo nibaza ko twese turi ngaha ata muntu numwe yovuga ngo arasumbye imyaka iyi ndirimbo turirimbye twayisanzeho ariko kuronka ya majambo kuri jewe nubwo nese ndayizi naragize isanganya itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi 2014 amasaha ashira indwi y'umutaga ngira isanganya mu Kabezi ndiko ndaja mu Gitaza kuraba umwana wa muramwanje umwana wa mukuru wa madamu yigaho yaragwaye malaria yahiga ava mu Rumonge hari ku munsi wa kane nibaza ntereka ngende ngaruke kwinjira ariko ngeze ajya kuri centre mu Kabezi imodokari fuso yari imbere yanje irahagarara vyihuse atakimenyetso yerekanye kuko hariho umwigeme yoba tarameze neza mu mutwe canke bavuga ko yoba yarafise ibisigo bitegera abantu yarasimvye imbere y'iyo fuso ngo yasimba avuga ngo ngomba amaraso y'umuntu ngomba amaraso y'umuntu hayo masimvye rero yakamishira hagarara naje nereko ndihuta abamaze kugira isanganya murabizi iyo ugira isanganya ari imodoka ari kinga ari moto ngo ntibigira ifire kuko iyo biri siyuja nshayo ndaza kuyidepasa ndategeza kuja mwibarabara ntarava mu mbavu zayo ngo nje imbere yiyo ndiko ndadepasa haca haza iyasi iva mu Rumonge ndavuga ngo ndagonze nacyo narivuze kuko narabye ko bidakunda ko nshobora gusubira imbere y'iyo fuso iyo yase tutarashikira ica rero irangonga uku kuboko kw'ibubamfu no kuguru kw'ibubamfu ivyo narabonye ko ngonze ariko ivyo utombaza ni vyashishikaye baca rero barankuraho hantu
baranjana kuri centre de santé yo mu Kabezi haruguru ntabizi. Ndafise telefone nkunda barayicurika ni mwene iyi bavuga ngo yitwa Gahinda, niko abantu bavuga. Ariko ivyo ugomba ngo birimo. Ubundi yari karancokoza yari umupastori ngo mwene izo ngo nikorose ntibandura ntimurazoza muranzanira, ariko nta urayinzanira namwe mukayitora murazonzanira. Hanyuma rero nari ndayifise irakoroka ikiramfasha, baca batangura guhamagara baravye amazina mu mwanya atari ntazi ukungana ko sinzi igihe nashikiyeyo. Nagiye mbona nikangura ngari ngarukanye ubwenge vuga nti ndiko ndababara, nambaye ishati n'ikabutura ntazi ipantariri canke ikirato. Hanyuma rero nsanga umuvuga utumwe byahavuye bimugora. Mu nyuma yari afise Prado mubaje kumfasha bamwo, hamba barambwira ati hoya pastori wacu mushira impande y'umushoferi ukazobona ahantu hakwigwa burya no kugikwija ingingo. Nibasanga ukwigwa ahantu umenye uti ndacakwija ingingo zihindutse uraba munini udasanzwe uri munini. Kubera ko kuguru rero nasanze aho navunitse ku kuboko kw'ibubafu, mvunika no kuguru igufa riravana n'irindi. Apana byo kuvuga ngo byagenyeroya, riravana n'irindi rirasatura urukoba go hejuru riraja hejuru riragereka ko gutya. Banjanye ngaca mbona ari kurekure kuko kurakweguka kuko namwe muravyumva. Hanyuma biranka ndabura aho ngwigwe mari mushofe sinakwigwayo, banshira kuri ziga ntebe zinyuma yiwe namwe nese nakwigwayo. Nasanze nkwigwa muri kapo, naho bari bazanye imodokari nziza ngo baranyubashe muri kapo niyo nicaye. Umuvuga butumwa acara aregamira kunagenda abinyuma umuryango wuguruye kujya bapakiye amabati, niko nagiye ndi umuntu. Kubera ko bari ba telefone mu pasteur mu Kabezi, Pasteur Damascene yari mu Kibenga cyaravyumva, bacaja muri semuseka bati muzane. Ndahageze bakinjure gate mbega umeze uko kuko sinari nambaye kandi abakirisu bari ngaho. Ati acaraza mudushuka two muri semuseka barantererako barazana abagwayi barabizi hari yo bita ambulance. Ambulance kwa muganga ntimuvuge ngo nijya modoka kajya uryama ko niko kitwa ambulance. Iyo ukariha bakwandikira ngo ni ambulance. Narabaje none ko mwandikira ambulance ko atawumigeze mumba ngo kajya kakujana muri block ugiye muri chirurgie kajya ni ambulance. Kandi sanga nivyo nari kwijana. Uwo munsi rero mu majambo make sinafashe ntibamfashije. Ujejwe ibitaro yavuze ati wewe nta muganga turonse kuko uri ngaha numushirije ariko umudentiste sihari, kandi wewe ndukorwa n'umuntu umwe bagukorera rimwe ari babiri. Kubera iki? Uru ruhande rw'ibubamfu rwagonze rwari rwacera ufatana, uruhande rw'iburyo amenyo acarakoroka aja mu kinyigishi atandatu. Aya umubangabanga ucuramanyuka. Urumva ntibikunda dutegeza kukuronderera aba dogiteri babiri. Vyabaye bukeye barankora, bankoze rero bashirako vya bintu mu antene ngaha ku maguru. Umuntu yatamvye nawe ntarorera ngaca ndota ndiko ndasigura kwa kuntu rose nsigura rero ngasanga kumbure ndagurutse kadanumva ko ahuguru kurasamye ngaca ndira. Turu ya mbere barankora rikanyarutse ndabwira umuganga yankoze nti naho mwankoze ndababara, iki cuma mwashizeko cyaratoboye umubiri kirashika ku matera ndababara. Ngo yango tubikoresha imashini. Oya ambara maga uze ndakwereke. Araza ati kandi nivyo kweri. Barasubira barakiduza mbangukije barankoze ico baragikuramwo ivyo barashiramwe icindani bagishiramwo nabi naco nyene kuko nta mavisi bagishize kabaganga bariko baranyumva bagishize bakubisa kujya umusumira kubitisha inyundo. None ngaha ego anesthesia rimwo none ko tutagumana hevira mu bigenda gute ngo none nuko nyene uwo muganga hari umusirikare. Ivyo biheze rero uyo muntu
je namaze y'imisi 36 muri semuseka mugabo kugira ngo bamfashe ku vyamenyo amenyo bace bazana utuntu mengo tumeze nk'ajya ama elastike bafungisha amahera baca barugara umunwa kugira ngo amenyo ya ruguru ayo badugije ntasubire kuyamanura agira umutekano kuko bazi ko bidakunda hari ivyuma bashira mu kanwa bisongoye gusumba impindu bimwe ruguru ibindi hepfo iyo rugize ngo ugira unyiganze bigaca bikuzibura nagire mvuge kwishengero ukumva Imana yatanze umwanya wo gusenga baterega n'indya murazireka tuja kwiherana n'Imana urazozireka urazi gituma hari aho ugomba kuzirya ntibikunde kandi uzibona hari aho uja mu masengesho yo ku nguvu utayateguye mundi wanje hari hakomeye kandi haragomba indya mugabo harazicisha nta hariho abakirisu bacu nabo beza bagaca bazana inyama n'imikeke myiza ngo baje kunsuhuza ivyinshi vyarya abo bakozi bakora muri semusika hanyuma rero muri iyo minsi 36 baramparurira ndataha nkibaza ngo nzokira umuganga umwe arazarandawe ari umushiririzi ngo ndamuvugana umukiriso wacu ati ndavyizikirishe ntushobora gukira hari umwanya munini hagati udashobora guterana uwo gusubiramwe rero akakuronderera ibintu ngaha hari igufa tubaga tugaca tumera nk'abateye ironderi hagati y'igufa n'irindi tukahuzuza bitagenze uko biragoye ngene uzokira ambari uko mugabo nkabona amasezerano ambwira gukira ndi mugabo nzororere nzokira ndafise amasezerano ateko 2014 hari mu kwa gatanu ico gihe 2016 mu kwezi kwa kabiri tariki 28 ndi mugabo ndavyemeye kuhere mbya tuzoguterera turazi uburyo vyatwaye ni burebure aca ransubiramwe rero uwo hajya muri Rohero aho bita kwa David yankoze ndi umwe uwo munsi ari kwa gatandatu ndacavyibuka yantanguye isaha 2 ziburi minota 20 yampejeje isaha 8:30 zo ku murango aratuma atigenda mubabwira abandondera bazogaruke kuwa mbere hanyuma rero ngomba kuvugira ibi hariya mu masaha 6 murabona umuntu bari kwa mu kwico gikorwa aratakaza amaraso arahera aheze numva umutima uri kuriruka ndabwira muganga ntimuga urazi je ndumva umutima uri kuriruka kandi jewe nari mu bantu bakomeye ko je ndazi ko muri semuseka abaganga bara we bakubwiye ngo bazokubaga ejo mugabo umutima utera nko w'umwana je nukometse nagihugira ibibazo mu nyuma hanyuma rero kandi ndabona umwijima uri kuraza kandi uvu ubwenge buhera acirambwira ngo yanga urumva ngo birazaguhera ngo hana camagara rero bajya batanga amaraso baraza barambaza ngo mbega amaraso tuyagushizemwe uremera hari abantu bafise kwizera ngo batemera ivy'amaraso genda muyanzanire ko nje kwa muganga uko mungira nuko nyene yaza kuyatora kwijabi akayazana mu Rohero muri urugendo rwari ruhari ariko imbere yaho hari umuntu yari ari kunsuhuza arambarira ati umuntu umwe ati yari umukunzi w'akaboga akanyama ati hanyuma rero atabwira umwana we ngo tuje guhiga mu ishamba nakagani ariko kamfashije jewe hama ngo bagiye guhiga mu ishamba abo buri mpongo barayica barayitekera turayibagira muhira tekera mwana je tugende ngo baje gutekera ngo intambwe ikiraza iti wa mugabo urashirukanya mwe n'umuhungu wawe muraza mu ruhongore rwanje mukikubitira ico mugomba mukagenda mutambagije kweri wa mugabo ati mugenzi mbabarira ntitwaye tuzi ko ari ivyi wawe kandi igitungwa cawe ngico uracukijya naho twasanzaye mu kukironga ateka jewe ntaco yanda kijya conyene uwo mwana wawe muri kumwe rero ni yasame
amira iyo mpongo, nawe uce wasama umira uwo mwana umumirane n'iyo mpongo. Nanje rero serugo nje nasama ndakumirane n'uwo mwana n'iyo mpongo. Nyarutsa. Wa mugabo ati mugenzi nukuri mbabarira, igitungwa cawe ngico. Mbe wa mugabo urumva, ndakubwiye ntumwana we niyasama miriyo mpongo, nawe uce wasama umira uwo mwana n'iyo mpongo. Nanje nje nasama ndakumirane n'uwo mwana n'iyo mpongo. Nyarutsa. Jewe sindabibaza ko naho uri umukunzi w'inyama koba ugifise apeti yo kurya inyama muri uwo mwana, ugira uribwe n'umwana hamwe. Hanyuma rero ngo akiraho nyene ngo azayumva mu mbavu nkarya igikere kiri mu mwobo mugabo kitaboneka. Wa mugabo umva, ivyo ntambwe kubwiye nivyo bishire mu ngiro. Nati noneho ndapfuye yemwe, nico ntabona. Ati iyo mugabo akubariye bishire mu ngiro, uwo mwana niyasame amira iyo mpongo, nawe uce wasama umira uwo mwana n'iyo mpongo. Iyo ntambwe ce yasama ikumirane n'uwo mwana n'iyo mpongo, nanje nke nasama ndayimirane nawe we n'uwo mwana n'iyo mpongo. Nyarutse. Ya ntambwe iti none nivyo sivyo. Cyagikere gisubiramwo. Nyarutsa. Ningoga wa mwana asama. Kandi yumva ko bidashoboka. Ya ntambwe yumvise ijwi rigira kabiri atebagabo. Jewe nzoba ndamira ibindi mugombe namara kabiri. Aha nanje ngire migwe. Yesu nadufashe. Ndumva ko kantu umego karamfashije. Uwo munsi rero mbonye ntasubiye kubona ubwenge bugenda numva. Ariko muganga yahejeje kumbari ati ndakubwire iki cyuma bakigusizemo nabi. Naronde aho bacinjirije ubundi bacingiriza ngaha nabuze. Nagoma ndaharabe nkindakiduza. Niho aho bacinje niho kiviramo. None rero usenga Imana ntimana. None ntiwo kwasamba ukamira ibi bintu. Aha bazoza kunsuhuza basanga ndi nyama kandi nasataguwa takintu kandi yabanje gukuraho ryagufa yari yambariye hari hageze kwa carishirayo. Nza numva rero igihe ubwenge bugiye yambariye ngurazi ngo nacacoma ndagikuyeyo, ariko sinavuze ngo amina ko sinari hafi. Ca ndagenda nasubiye kwikanguramo nari karagira ivi mwe nuko ndagarukana ubwenge sanga amaraso bayazanye bayanteye vyagenze neza. Acambye ati ibi ndiko ndagira re nivyo uzogumbwira cane cane. Ati kuko icyo utamenye kugikurayo ruguru nicakunze nuguruye mu ivi ndagicishaho kandi haragoye hari ibintu vyatakaye. Ndi sawa. Nja rero ndakura mu ijambo naho hari intambwe z'amageragezwa ziduhanze, hari intambwe yo mu muryango wa Yuda. Iyo yaranesheje kugira ngo iyo ntambwe naho yotontoma isange hari yisumbya gutontoma. Kuri indirimbo naho ngo ivy'Imana igomba nivyo vyiza naho ntegwa n'amarushwa. Nakuyemo ijambo rivuga ngo umwana, bo mama barabizi, umwana mutoyi. Aba bana ndibaza ko bahava basengegwa kumbure mu mwanya uri beri barabonetse. Igihe wamuvyura ntimwagiye inama, wabonye aho kari karuaterura, uragenda uroza birashoboka ko bakogeje kariko kararira, uragasiga ku bibero birashoboka ko kariko kararira, urakambika kariko kararira. Kurira k'umwana rero ndi kubuza umuvyeyi kumutunganya. Ukurira kwi wawe ndi kubuza imigambi y'Imana kuri wewe. Intumbero y'uwo mu mama avuga ati erega abantu bava bamunyaka baterure barabe baze kuraba afise ingondera n'uburirarira baze nagomba rire ntawera buca twere ku ijuru hirya y'ejo. Yesu abayezagire.